kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transworld Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarika iki kiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel na Mubano. Hanyuma abahungu babiri bace birukanwa ku ishuri. Mahoro bana, mbega ivyo muvuga vyo kwirukanwa nibiki? Nizeye yuko atanumwe yoba yarirukanywe muri mwebwe. Tuvuga abana babiri bo ku ishuri ko ba Minani bafashwe badandaza urumogi baca barabirukana. Eka sinovuga ko mfise impuhwe ngo nuko birukanywe cane kubera ko ari ivyo kudandaza urumogi. Ntavyo kubembereza abantu badandaza urumogi data wanje. Ndanezerewe ko batirukanye Minani. Erega Minani ntiyadandaza urumogi. David, nagomba kuvuga gusa yuko iyo bamwirukana ibara ryariguye. Nka bimwe vyashikira nome Kurya nyene. Ariko niyongera gufatwa nyurumogi azohano siko gakarorero. Erega azorunyegeza abuzo. Sivyo none. Jewe nibaza ko batazorubona. Abavyeyi bacu bemeje yuko ku ishuri igihe cyose bazoba biketse yuko yoba yasubiye kunywa urumogi bazohora bamukurikirana basuzume yuko yoba ari vyo. Niyumvira yuko bagize neza kugira ngo Minani amenye yuko hari hica kwiye gutinya. Aho bamukandamije buhoro. Ntiyatahuye yuko ivyo yakoze byari bibi. Ibaza yuko ukunywa urumogi aje mwe gutuyoga nkuko papa wacu atonywa. Acha yibaza yuko abavyeyi icyo bakora ari kumucira imanza gusa. Nibaza ko ari kumufasha. Niyumvira yuko kunywa urumogi kwiwe ariko se abavyeyi sindavyibaza. Ariko yamwe babwira yuko boba bafise ubujyajya ngo nta rukundo ruva kuri Kristo bamweretse. Ku muntu nka Minani atazi Yesu aho yavuze byinshi. Ariko ico Minani akeneye nuko yosoma muri Yohana 3:17 havuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo guciraho mu isi urubanza ariko kugira ngo bakizwe nawe. Uno murongo na mama yahaye Minani nani yavuze kwiki ngo naranyuma keneye gukizwamwo ngo nakeneye umuntu wo kumubwira ico yokora. Birababaje cyane vyose wenyene bana. Ninde yutubwira igituma bibabaje? Kuko nk'abakurikira Kristo naho twese dutandukanye dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe tugafashanya. Nta numwe ari wenyene kuko Yesu ari kumwe natwe. Neza cyane Yosefu. Izo turabisoma mu cete cyane cyandikwa bikorinto igice ca 12 ku murongo wa 12 nyene. Dusomere yoze. Havuga ngo Kristo ni nk'umubiri umwe ugizwe n'ingingo nyinshi. Buzoya nawe dusomere umurongo wa 21 muri ico gice nyene. Ijisho ntigyoshobora kubarira ikiganza ngo ntacumariye canke umutwe kubarira ibirenge ngo ntaco mumariye. Munyana nawe dusomere umurongo wa 27. Namwe muri umubiri wa Kristo kandi umuntu wese wo muri mwebwe n'urugingo rwawo. Nico gituma rero burya ivya Minani bibabaje cyane kuko ari mu vyo wenyene akaba atari mu bakurikira Yesu. Nivyo yoze mugabo ntaribagira tukivuga kuvyo kuba wenyene simpave nibagira. Marita hari umuntu akurindiriye muhira kwa basa bose. Umuntu agomba kubonana na Marita ko ata muntu yari bwakugenderega Marita. Wiyumvira ko yoba arinde? Sinzi wariwe. Reka nje kuraba. Ubona twojana? Byonezera Munyana. Ingo tujana. Urandi sinkunda guhura n'abantu bashasha. Sawa reka tugende. Abakobwa bavukana muri Yesu. Abakobwa bavukana muri Yesu. Hanyuma rero tuja dutangura gushinga ivyuma vy'iradiyo inyuma y'indwi zibiri. Tuzobishinga ku musozi muremure cyane kurusha iyindi. Ubu rero nafashe ikonje kugira ngo nshobore kumara iminsi ndi kumwe na Marita. Papa, ni wewe? Yo, mwana wanje Marita. Reka kurira Marita. Ndazi ko hari haciye igihe kinini cyane tutabonana. Nari naragukumbuye cyane. Sinari nzi ko wogarutsina. Mbabarira Marita. Mba naranditse mugabo umwanya warangoye cyane. Aho nariko ndaza nagume senga ngo sanga ari wewe. None rero Imana aho yishuye amasengesho yawe. Kuvugiye
nagumye ndagusengera ijoro n'umurango. Yozefu na Munyana na Buzoya bama bamfasha gusenga kundwi kugira ngo Imana ikuzigame kandi izokugarukana igwinyoni. Nagize ibikorwa byinshi cyane Marita, ni kenshi cyane nagize integuro zo kugaruka ino ariko bigahinduka. Ni byiza kubona waje papa. Ego Marita, nafashe ikonji indwi zibiri imbere yuko umugwi tuzokorana ushikino kugira ngo tuje kubaka hazoshingwa cacuma cyo kurungika amajwi y'iradiyo. Urumva rero ndacafise umwanya ngaha. Tongere tugumbirane papa. Nari naragukumbuye. Sinashobora kwibaza yuko icuma c'iradiyo cohava gishingwa ino. Nza numva mu ndwi zibiri ziheze umukoresha wacu avuze ngo no kwitegura nkaza kugira ngo nze gutegura ibikorwa bizokorwa. Sinaronse n'akanya kugira ngo nandike ndakumenyesha. Nyoko, wabonye uyu muntu yaje igwinyoni? Ni papa wanje. Ndanezerewe kukubona Siboneye. Hari haciye imyaka myinshi. Najewe biranezereye cyane kugaruka ino. Na cyane kugira ngo nshobore kubana na Marita. Nyoko, raba ikintu papa wanje yanzaniye. Iradiyo yiwanje bwite. Iradiyo yiwawe bwite? Ibyo ni ibintu bidasanzwe. Icuma kirungika amajwi nicamara gushinga uzohora wumviriza iradiyo yiwawe bwite. Kandi na nyoko urazoza arumviriza. Yegome, mbere n'abandi bantu nyine bino. Iyo ni ingabire nziza cyane Siboneye. Marita azoyinezerererwa cyane. Nkaba nizeye yuko ugifise umwanya wo kumara ino. Nzomara ino niburiye nk'amayinga 3. Ndazi yuko Marita bitamworoheye aho naheruka ino. Yamaze amezi aguma ankumbuye kandi ndanamusezeye. Reka n'ubu ntiyari bwabyibagire. Ni kenshi tuguma tugusengera kuko Marita yaguma avuga yuko uri mu kugaruka. Ntivyabaye vyoroshe Nyoko, cyane ku kazi. Rero ukuri ino nizeye yuko uzoza urajyana natwe mu rusengero ku munsi w'Imana. Ego cyane Nyoko, Marita yaramaze kumpa ubwo butumire. Nanjye singomba yuko aba kure yanje. Rero nezereye cyane. Mbega Sibone, aho duherukanye kumengo woba warataye ibiro. Ariko ni kubera ibikorwa byinshi simpeze ngo mfungure neza. Yego, kandi mbona usa n'ugenda yiyengenga. Hari aho wowe umengo wamurushe umwanya wose. Ego Nyoko, nicyo gituma nafashe ikonji n'umwanya wanje wo kuruhuka. Uraziga papa, Imana yarangiriye neza cyane. Yarampaye inzu nziza yo kubamo, kandi naho mu ntango bitari byoroshe. Imana yarampaye umuryango mwiza, abo kwabasa bose n'abantu beza papa. Ndanezerewe cyane Marita. Ni kenshi nagerageje kuza kukuramutsa ngace ngira ibikorwa byinshi nkabura umwanya. Hari ibintu byinshi byahindutse kuva aho uviriye ino igwinyoni. Imana yaraduhaye inzu shaje y'abagwayi ba sida. Iyaba mama yarakiriho aha hantu yari kuhakunda. Ndazi ko yari kuba nezerewe cyane Marita, na cyane kukubona. Ndamwibuka cyane. Nawe papa nkagukumbura cyane. Yego Marita, kandi ntugire ngo hari aho ndiko ndaje. Ishirahamwe nkoreramwe ryaremeje yuko nokorera muri kano karere. Ubu rero tuzobonana bikwiye. Biranezerewe cyane. Papa, dufatanye gusenga. Ngomba gushima Imana ko yakugarukanye. Kandi rero nzohora mfatanye namwe gusenga. Mwami Yesu, ndagushimiye ko banzigamiye papa wanje ukamugarukana amahoro. Kandi ndagushimiye kurwanya wo kuriyama twibutsa yuko ari wewe ushobora byose. Babarira ko hari aho ntekeranya iby'ububasha bwawe. Urakoze ko wishura amasengesho yanje. Urakoze Yesu. Amen. Amen. Mbega Marita, iyo nyoko yariko arakubwira n'ibiki? Muri aya mahinga abiri aheze
nariko ndabwira nyokuru ukuntu wari utevye kugaruka mwumva mpagaritse umutima ko Imana yoba itishuye amasengesho yanje. none Imana yama yishura amasengesho yawe? Ego papa, yama yishura. Iri sengesho ryo kukugarukana iry'inyoni iry'Imana yatebeje kwishura. Ca numva afise umutima uhagaze. None waciye ugira iki? Naciye ngenda kuvugana na nyokuru. Wewe azi vyinshi mu vy'Imana. Mbere hari aho niyumvira yuko nyokuru yegereye Imana kurusha abandi bantu bose bo mw'isi, kurusha na pasitori. Sawa, none nyokuru yavuze iki? Yambwiye ngo some icete candikiwe abi Filipi 4 ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Ni muri Bibiliya mw'isezerano risha. Reka nagusomera uyo murongo. Uravuze Bibiliya yawe mbega? Ni nyokuru yampaye uyo murongo. Uwo murongo reka tuhasome abi Filipi 4 ku murongo wa 6 n'indwi. Ngo nimugire ico mwiganyira, ariko ivyo mugomba vyose bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga, bifatanije no kukenguruka. Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenya n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Nivyo Bibiliya ivuga ko tudakwiye kugira ikintu na kimwe rero twiganyira. Niko biri mu gihe tugendana na Yesu, tumwizigiye aritwararika kwishura ivyo dusenga. Sawa, none bimeze gutyo ni kuki wari uhagarizwa umutima nuko ntaje gw'inyoni? Nivyo rero nyokuru yambariye. Urabona papa, twebwe nk'abakurikira Yesu turamusaba kudufasha, ariko tukagomba kwikemurira izo ngorane aho kuzishira mu maboko yiwe ngo zimare wenyene. Niko ngira? Ivyo nivyo nyokuru yariko aransigurira. Ntaco vyomara gusaba Yesu gutorera umuti ingorane zacu, hanyuma tugaca tumukura kw'izo ngorane ngo tuje kuzimarira. Nibaza yuko ndabitahura. Izo nivyo nyokuru yagerageje kunsigurira. Rimwe sifata umwanya wo kumviriza no kwiga ijambo ry'Imana, ariko urandusha kumviriza no gutahura ijambo ry'Imana. Nyokuru yarabafashije kenshi kumviriza ijwi ry'Imana. Iyo ntagira amahoro camenya ko kumbure hari ivyo nkora bidahimbara Imana. Sinahura vyinshi mu vy'Imana, ariko asanga Imana ikora ivyo tuyisavye. Aha rero ndagomba kumva vyinshi kuri ivyo. Nico gituma nagomba yuko woza tukajana ku rusengero kugira ngo umenye vyinshi kuri iyo Mana ifitiye inyishu ibibazo vyose. Ibibazo vyose? Niko nyokuru yavuze, kandi Imana naho irampeba. Atari nka jewe, biboneka ko umengo nama nagutaye. Reka ntiwantaye, waravuze yuko uzogaruka, none raba uri hano. Yo, ndanezerewe kumva ivyo Marita. Munyana, Buzoya, munyaruke hano. Eheye akamutwe gatoya kiri mu barabara. Eruka urabe mama. Ndaje. Eraba kajino. N'abandi babe bavuga yuko hari akamodoka kadasanzwe kaje muri aka karere. Mbega yo barinde. Gahagaze aho iwacu. None buba barondera nde? Amahoro Munyana, amahoro Gatarina. Marita, ni wewe? Nimwibuka papa wanje. Gatarina, Yozefu, Buzoya, Munyana. Ubu ni papa wanje. Yitwa Siboniyo Vabi. Ndanezerewe ko tugiye twabonana. Ndanezerewe kubona Vabi. Imodoka ni gwawe. Oya Yoze, niyishira hamwe nkoramwe. Reka kubaza ibibazo Yozefu. Nakaduga keza. Nibaza ko kanyaruka cyane. Tugomba tujyana n'imodoka gutembera hariya ku misozi miremire. Hariya hamwe tuzoshinga icuma c'iradiyo kimwe kirungika amajwi. Ndavyibutse. Hari haheze amezi make ya Marita avuze ico kintu. Ego, umugambi watanguye kera. None muza mwese tukajana gutembera hariya hantu. Nobishima cyane. Sisawaga mama. Natwe twojanaga mama. Nta ngorane papa Vavi abona ko ataco vyica. Ego ndagomba cyane ko bose twojana. Ngomba kubereka ahantu tuzoshinga icuma gishasha kirungika amajwi y'iradiyo. Ivyo ni vyiza cane. Mugende. Tubwiza mwaje mundu gatatu.
ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hari ico wagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.